urumva umuntu amaze gucumura Imana yakimukura hehe muri Edeni. Edeni bisigura ngo ni muri presence y'Imana. Umuntu akozwe n'ibice bitatu, hariho impemu, hakabaho umushaha, hakabaho n'umubiri. Bakunzi bahori Kanani TV, mbanje kubaramutsa ngo amahoro ya Kristo abane namwe. Numunezero rero gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu maboko y'Uhoraho. Mana data rugera byose uri mu ijoro, Mana yera, Mana nziza, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye muri iki gitondo cyiza. Igitondo kidasa n'ibindi bitondo, igitondo kigeze kubaho kandi ntikizokongera kubaho kundi. Nejerejwe mwami Imana nuko watuvyuye amahoro kandi tukaba tuvyukiye muri presence yawe, dushima izina ryawe, tuganira ivyawe n'ivy'igiciro kinini Mana. None nyemerera mpwemu yera wivange muri ibyo tugiye gukorera ngaha byose, ntutube kure utube hagufi, twese turongore kugira ngo twumve kandi dutahure urukundo rw'Imana n'imbabazi yatugiriye. Mana ndagushimiye kuvyemeye, icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Murazi ko tumaze iminsi turiko turavugana umugambi Imana yari yararemeye umuntu n'umugambi yari yararemeye umugore. Twarabonye ko hari abagabo benshi batashoboye gushitsa inshingano Imana yabahaye, n'abadamu benshi bakoze nabi, ariko twarabonye n'abakoze neza bahimbara umutima w'Imana. Ariko uwashoboye guhimbara umutima wese w'Imana nuko yagendanye n'Imana, nuko yubaha Imana, nuko yakora uko Imana ishaka. Rero nagira ngo turabe by'ukuri igituma umuntu adashobora gushika ku kugororoka n'inkomezi ziwe. Tubanze turabe ingene umuntu avuye mu itegeko Imana yashinze, Imana ntijana nawe. Imana ntijana nawe. Reka rero dusome igice cya kabiri, turasoma umurongo wa 16 n'umurongo wa 17. Haravuga ngo Uhoraho Imana barira uwo muntu ati, igiti cyose cy'iryo tongo ukijyeko kugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukijyeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Murumva ko Imana ihejeje kurema umuntu yaramwihanije, iramubwira ati ibintu byose ndemye muri iri tongo ndabiguhaye, atari iki giti kimwe kimenyekanisha ikibi n'icyiza ntuzukijyeko, ati kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Rero none mwibaza ko umuntu yapfuye gute? Kuko Adamu turabona ko yabandanije abaho na Eva babandanije babaho, none bapfuye. Hapfuye iki? Umuntu akozwe n'ibice bitatu, hariho impemu, hakabaho umushaha, hakabaho n'umubiri. Rero umuntu ibikoko nabyo nyene bifise umubiri bikagira n'umushaha, ariko ico umuntu atandukaniye ko n'igikoko nuko wewe afise impemu. Ya yindi yiki, ya yindi Imana yahemukiramwe umuntu umunsi yeza kumurema, ari naho umuntu avuganira n'Imana. Rero kubera twatakaje, Imana yarahavuye iriyumvira ingene isubira ku restaura umwana w'umuntu, ari naho tugomba kuzohava dushika kugira ngo tubone ko umuntu atizeye umwami Yesu Kristo adashobora guhimbara umutima w'Imana, adashobora kuvugana n'Imana, kuko aho tuvuganira ni mu mpemu. Rero igihe impemu yawe yapfuye, igihe impemu yawe itari nzima, nta kushobora kuvugana n'Imana. Haleluya. Nta ushobora kugira iki, ntako ushobora kuvugana n'Imana. Rero reka dusome ngaha muri iki gice nyine cya kabiri, mwumve ko umuntu by'ukuri yatandukanye n'Imana amaze gukora icyaha. Umuntu wese akora icyaha, umuntu wese atarizera Kristo aracari muri kameremere, kandi kumwe yatwanduza akameremere ka Satani, kuko Satani yanduje kameremere k'umuntu. Impwemu urumva ivuyemwo hacaganza umushaha w'umuntu. Umushaha w'umuntu nawo urumva igihe wanduye harimo gukora nabi, harimo kuyumvira nabi, harimo ibibi byinshi mu mushaha w'umuntu. Kubera iki? Kuko Satani niwe yaciye aganza ivyiyumviro by'umwana w'umuntu
Haleluya. Ivyiyumviro by'umwana w'umuntu Satani amaze kumuhenda, ivyiyumviro vyiwe byagize iki? Byaciye biba bibi, kuko kare yari afise ukukora nk'Imana, kwiyumvira nk'Imana ataracumura. Ariko amaze gucumura yaciye atakaza ubumana muri we. Haleluya. Yaciye atakaza ubumana muri we. Reka dusome mu Itanguriro igice ca 3, dusome umurongo wa 22 gushika ku murongo wa 24 mwumve. Uhoraho Imana aravuga ati, ehe uwo muntu ahindutse nk'umwe muri twebwe, kuvyo kumenya icyiza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti c'ubugingo akarya, akazokwamaho ibihe bidashira. Nico cyatumye Uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yavuyemo. Nuko yirukana umuntu, kandi mu ruhande ruherereye mu buseruko bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi hamwe n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose, ngo itangire inzira ijya kuri ico giti c'ubugingo. Urumva, umuntu amaze gucumura, Imana yakimukura hehe? Muri Edeni. Edeni bisigura ngo ni muri presence y'Imana. Imana yakimukurayo. Haleluya. Rero bisigura ngo umwana w'umuntu ntashobora kwitizayo ubwiwe. Nta burenganzira nabwo. Umuntu wese avutse, umuntu wese ariho, umuntu wese yambaye umubiri afise kameremere ka Adamu. Haleluya. Kameremere ka Adamu nako kugarariza amategeko y'Imana, nakicaha ako nako wewe nanje ntidushobora kukikiza. Haleluya. Umuntu wese avutse, umuntu wese yaremwe, bahora bavuga ngo afise icyaha cy'inyanduruko. Icyaha cy'inyanduruko nico twandujwe na Adamu, biciye hehe? Mu cyaha bakoze mu kutumvira Imana. Haleluya. Rero kugira ngo usubire mu kibanza cyawe Imana yaguteguriye, nuko utegerezwa kwizera umwami Yesu Kristo. Haleluya. Rero hariho abantu benshi biyumvira ngo kubera iki ngo umuntu avuga ngo ukizwa kugira ngo Yesu Kristo urubanza rwari kuri wewe arugukize, kuko niwe Imana yaduhaye ngo atugire iki? Adukize urubanza ruri kuri twebwe. Haleluya. Kuko nta mwana w'umuntu n'umwe yoshobora gufata dosiye yiwe, kuko umuntu wese avuka afise dosiye mu bubiko bw'Imana imwagiriza ikintu cyitwa iki? Icyaha cy'inyanduruko, icyaha cya Adamu. Ugarukana kamere k'Imana muri twebwe ni Yesu Kristo, kuko niwe yabaye ikimazi kizima cyahimbaye Imana. Imana ituma Imana itwemera. Rero ivyo navyo turinda kubishikako kugira ngo turabe vy'ukuri ingene dushobora kugaruka, kuko byose birashoboka. Haleluya. Birashoboka, kuko Imana mwibuke no mwitongo yarabwiye inzoka ati, ntubona wewe kweje gukoresha icyaha uyu mugore, ati umenye ko mu ruvyaro rw'uyu mugore nyene. Haleluya. Niho ati umwana azovuka niwe azokumena umutwe, ati uruvyaro rwiwe ruzokumena umutwe. Byasigura yuko Imana izotanga Kristo. Haleluya. Izotanga Kristo avyawe n'umugore, atabibonano ibaye y'umugore n'umugabo ibayeho, azovuka mu bushobozi bwa mpwemu yera, akaza gucungura isi. Haleluya. Iryo jambo ryariko rivuga nde? Ryariko rivuga Yesu Kristo, ko ari we azoza gutabara abari mu isi, akabagarukana hehe? Akabagarukana mu kibanza batakaje. Haleluya. Igituma ndiko ndavuga ivyo ni kugira ngo tubanze twumve igituma umuntu akwiye guharanira kugaruka akizera Kristo, kugira ngo amugarure. Haleluya. Amugarure muri Edeni, amugarure muri presence y'Imana, kuko umuntu atafise mpemu yiwe muri we. Murumva ko Adamu igihe acumuye, mpemu w'Imana yamuvuyemo. Haleluya. Mpemu w'Imana yamuvuyemo. Bisigura ngo yari asigaye agenda nk'igikoko cyose, kuko twabonye ko igikoko gifise umubiri kikagira n'umushaha, nta mpemu iri muri we. Ugarukana rero mpemu w'Imana muri wewe ni Kristo. Umunsi umwizera ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uwo ni wakugarukana kuba umwana w'Imana. Haleluya. Ndiyumvira yuko uri kuratahura igituma gukizwa ari ibintu by'ingirakamaro, gukizwa ko ari ikintu gikeneye umuntu wese. Haleluya. Si iby'idini, kuko hariho abantu benshi biyumvira ngo gukizwa ngo ni dini. Gukizwa si dini. Oya.
kuvuka ubwa kabiri ugaha ubugingo bwawe Kristo ngo abuhindure, ni inyungu yawe, ni inyungu y'umuntu wese yambaye umubiri. Haleluya. Kugira ngo impemu y'Imana igaruke muri we. Haleluya. Ashobore kugira iki? Ashobore gukorana n'Imana. Udafise impemu y'Imana muri wewe, nta kuntu na kumwe ushobora kuvugana n'Imana, nta kuntu na kumwe ushobora guhinduka icyaremwe gishasha, nta kuri na kimwe ushobora gukora ku mutima w'Imana ngo bishoboke. Haleluya. Utugarukana rero muri presence y'Imana ni Kristo, umwana w'Imana nzima. Rero ndibaza ko wewe ubyifuza kugaruka mu kibanza watakaje. Imana yo iriteguye. Haleluya. Imana yo na Kristo yamateze ibiganza arindiriye abamugaruka ko bose. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kandi waradukunze urukundo ruhebuje, watugiriye neza. Ese icompa umuntu wese ariko arumva iri jambo atarakwizera yomenya ko uwakwizeye atanari muzo kwigera umumaramaza, kuko niko wavuze kandi niko wasezeranye. Kandi ndazi neza wewe ntuzi guhemuka kuco wavuze, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. None ndakwinginze ngo uri jambo rigire rinini impemu yera mu mitima yabaza kuryumva bose. Abatarakwizera bakwizere, bizera umwami wacu, kuko uyu mwami yatanze ikiguzi gikomeye kugira ngo ashobore kurokora abari mu isi. Rero ndakwinginze mukunzi mwiza, unyemerere uvomere iri jambo, uvomere ubugingo bwa buri muntu wese ibone kandi yitahure, agirisha kandi umwete wo kukurondera, kukurondeye wese nta nari mu mutera umugongo, uhora umutegeye ibiganza umwakira kugira ngo nawe akire urupfu rw'iteka ariko azaragwa ubugingo budashira. Ndagushimiye ko byumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.